venu pour apporter la bonne nouvelle, pour préparer le chemin du Seigneur. Nos attentes pour cette croisade est que les gens viendront recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. La ville sera bénie, l'église sera bénie. C'est ça mon souhait. Tous ceux qui sont dans les préoccupations de maladies, des problèmes difficiles, Jésus-Christ est la solution. Là où Dieu y est, la solution est là. Donc qu'ils viennent sans douter, sans avoir l'hésitation, parce que Dieu est au rendez-vous de cette activité. Le ciel est favorable. Ikintu twobwira abantu baba abo mu mashengero y'urutare baba abo mu yandi mashengero ari mu gisagara ca Bujumbura canke mu micungararo nuko nkuko umukozi w'Imana yabivuze ikirere kiruguruye igikorane twaragisengeye twariteguye bihagije kandi by'ukuri turumva dufise ibyizigiro yuko Imana izogendera abantu. Programa turafise n'inyigisho z'abakozi b'Imana turizeye yuko abakozi b'Imana abarongozi batandukanye bazoshobora kuronka inyigisho zizobashoboza nabo kuja gushikiriza ino message cyangwa buno butumwa buhamagarira abantu gutegura inzira y'uhoraho mu mashengero atandukanye kandi si ivyo gusa hazobaho kumva ijambo ry'Imana turiteze yuko abantu bazokizwa hanyuma hazobaho no gusenga Imana kandi biciye mu gusenga turiteze yuko abagwaye bazokira ingwara abafise ibibazo bitandukanye bazohura n'Imana kuko Imana niyo nyisho ku bibazo byose. Guhomba kino gikorane no guhomba amahirwe ashobora kuboneka gake kubera ko guhura n'Imana ni ikintu wari we wese yitega. Abantu bose iyo bariko barasenga bama basenga bavuga ngo ndashaka kubonana n'Imana nakaryo aho umuntu azoza kugira ngo ahure n'Imana arico gituma ntumiye abantu bose.